mwese mu izina rya Yesu. Uyu munsi itariki 26 mu kwezi kwa kabiri 2022 aho ndi Nairobi. Nari maze iminsi ni Kenya, Nairobi, Kigali, Kampala mu bikorwa bitandukanye na cyane byo kuba ku bwami bw'Imana. Ndi kumwe na Pastor Saiba, aha turi mu ishengero rya Transformation in Nairobi. Tugo turaraba ibikorwa aho bigeze, turaba n'ibisigaye kugira ngo dusenge Imana nayo idushoboze kugira ngo iki gikorwa kize kirangire, kubera ko uri kuraraba novuga yuko aracyasigaye nka 50% y'ibikenewe kugira ngo igikorwa gishobore kurangira. So rero birasaba amasengesho ya buri muntu ya mwese. Pastor Saiba, turabaye kazi. Mumeze neza? Ni iki mwotubwira ku bikorwa cy'Imana aho kigeze mu buryo bwa mpemu no mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umurumva mu nyubako no mu bindi bitandukanye? Murakoze cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, turabakunda kandi turabasengera. Turashima Imana kandi ko twongeye kubona umubyeyi wacu w'ishengero Transformation Church ari kumwe natwe. Turashima Imana. Ibyo rero inyubako aha niho tugeze, kandi ibikorwa byinshi ni mwebwe mwabikoze. Imana ibahe umugisha kandi ibagire neza. Rero murabibona ibibuze, kandi turizeye ko hamwe n'Imana zose bizogenda neza. Hama kuzerekeye iby'impwemu bimeze neza kandi cyane, bimeze neza cyane, nuko gusa bikunze kugorana umwanya wo gusenga. Nk'ubu nka premidi yatugora gusenga kuko haba hameze uko mubona, kandi tuba twifuza umwanya wo mu ijoro waveye guhura tugasenga, ariko ntishobora gukunda kubera ukuntu harangaye. So mu makeya nibyo Yesu abamugisha. Amina. Muterana kangahe mu gihe? Turaterana kwa Mungu, tuba turi ngaha ava midi, ariko tuba twifuza ko na midi terana, ariko ntibidukundira kubera ukuntu hameze. Baca dukorana kandi no kuwa gatatu mu masengesho yo kwirirwa, tuba turi ngaha kuva saa 3 gushika saa 10, kandi tubona ikibanza cy'Imana. So ubu rero ntimushobora gukora vuye kubera uguruye kandi n'ibindi bihe bitandukanye biragora kubera imvura cyane, kubera imvura, kandi tukaba twifuza n'ahantu ho kwakirira abantu. Tuba dufite abantu bifuza ko tubasengera, bifuza ko tubaganiriza, bikatugora uburyo bishobora kubakira. Nabyo biri mu byo dusengera kugira ngo Imana iducire inzira kugira ngo tugire bino y'ishengero byo bidufasha mu kwakira abantu. So hagiye twafashe kontra y'imyaka ingahe? Imyaka itatu. Yes, imyaka itatu. Kandi haciye nk'amezi nka 6 dutangiye kubaka. Nk'amezi 6 dutangiye kubaka. Muri Canada, muri Transformation turabashimira kuko ibikorwa muri ko murakora murabibona. N'ubu bariko bitegurira ibikorane, ntibyashobotse ko jembana nabo muri ibyo bikorane kubera ko uyu munsi ntegezwa gutaha, ejo mu mwanya uri imbere maba naha, ejo nkabandi muri Canada. So ariko murabona ibikorwa byinshi ko byakozwe. Natwe twagenda dufata umwanya wo kuganira, wo gusenga kugira ngo turabe iby'Imana ibandanye ikora. Kandi nko muri Kenya hoho ni byinshi Imana iriko irakora.
mu buryo bwo kubaka imitima y'abantu, gusana imitima y'abantu no gukomeza abantu mu byo kwizera. So ico no saba Pastor Saiba nuko mubandanya musenga kugira ngo natwe muri Canada Imana itwugurure umwango, ariko natwe tubandanya dufasha kugira ngo n'imiburiburi ahantu murazaharangize mu minsi mike ishoboka, kuko si byiza yo kwishengera gusengera ahantu hanze gutyanye, haje umuyaga, haje imvura, so kandi natwe turashimira ko namwe twarabonye ingene mugenda mwitanga mugakora mukagwana kugira ngo iki gikorwa gishobore kubakika. So kuko hari abantu muri Afrika benshi birashika n'ahandi kumbura batari muri Afrika, abantu banebwa bari mu gikorwa bakanebwa bibaza ko ibintu byose ari abandi bazobibakorera. Ariko turashima iyo turiko turabona abamama, abapapa, abana buriko mena amabuye kugira ngo mushobore kuba igikorwa Imana yabahaye. So nibaza yuko mu majambo make nimba atakindi wongera ko sinzi icyo nokongera ko kubashimira umutima w'urukundo ufise ibyo dukorera natwe bose dukorera n'abantu turazi ko hari benshi cyane cyane muri Afurika kugira ngo babashe gutangura umurimo w'Imana usanga bitaba byoroshye. Ibyo rero dushishikare gusengera no kutuba hafi mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'intego. Nuko Yesu abamugisha kandi abagire neza. Kandi ikindi shimira Imana, nkashimira Transformation muri Canada na Pastor Saiba, ningene ngaha hariho ubumwe budasanzwe mu bapastori bari mu mashengero atandukanye. N'uyu munsi rero turi kumwe turiko turaganira ku bijanye no kubaka umurimo w'Imana no gukomezanya nk'abakozi b'Imana. So umwe mu barongoye b'abapastori yari yaje twirigwanye turaganira mu vyerekeye umurimo w'Imana no kubaka ubwami bw'Imana. So ivyo rero ni ibintu bikomeye, kenshi ndabizi ko mugira ibikorane amashengero atandukanye, abapastori batandukanye, ku buryo n'uyu munsi muri raporo bampaye nuko hari abandi bapastori bamaze gusaba kugira ngo babe mu muryango wacu, harimo abapastori batandukanye kandi amashengero menshi atandukanye, abapastori batandukanye. So ivyo rero ni kubera amasengesho yacu yanyu hamwe n'ibikorwa Pastor Saiba yagaragaje ngaho i Nairobi n'umutima w'Imana. So n'ibyo rero ni ibintu byo gushima Imana. Hanyuma nibaza ko abantu twabandanya dusenga turindiriye umwanya w'Imana. Imana irashoboye, abantu turabalimite rimwe na rimwe, twifuza gukora byinshi nk'ibi bitandukanye ugasanga igikorwa kibaye kirateba gatoya, ariko rero na cyane cyane ibisumba ibindi n'ibikorwa by'Imana dukora ahantu hari ubwiza bw'Imana. Namaze kubishingira nahe, abantu benshi bamaze kubishingira ni mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika. So mu majambo make rero nivyo, reka ushime Imana, ubwire Imana imitwaro yawe nka pastor n'ishengero, hanyuma nanjye mbeze nshime kadusenga Imana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunalisifu jina lako na kulitukuza mara tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi katika baraza la watumishi wa Mungu, tukiwa pamoja na mtume wako, jina lako libarikiwe. Hadi sasa Bwana, tukiwa hapa hekaluni kama kiongozi, Bwana tunaomba uendelee kujidhihirisha kama Mungu, na katika hayo jina lako liweze kutukuka katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tazama yale yote ambayo bado yanahitajika. Wewe ni Mungu ambaye usiyeshindwa. Wewe ndiye ambaye umeweza kuwa pamoja na Meshaki, umeweza kuwa pamoja na Shadraka na Abednego, na nguvu zako zikaweza kuonekana kwa wale ambao bado hawajakuamini. Bwana wa majeshi, twakuita ili uweze kuonekana katika yale ambayo Bwana hajawezekana, ili jina lako liweze kutukuka katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea kila mmoja ambaye Bwana ameweza kufanya jambo katika ufalme wako.
Bwana uweze kumbariki, uweze kumtenda mema, uweze kumuinua, uweze kumjali, mkono wako ulio hodari uweze kuwa juu ya maisha yake. Asante kwa kuwa ni mwema, na sifa na shukrani kwa Mungu viendelee kuwa vyako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Haleluya. Turagushimiye kubw'iki gikorwa c'ishengero gihinduka kiri muri iki gisagara ca Nairobi. Turagushimiye kubyo umaze igihe uri kurakora ahantu, abakiza, abariko barakizwa, abariko barubakwa mu buryo bwa mwemu no mu buryo bw'umubiri. Turagushimiye ku bikorwa bitandukanye wagiye ushoboza ishengero rya Transformation muri Canada kugira ngo iki gikorwa gishobore kubaho, iki gikorwa gishobore gukomera. Turakweretse aho hose hatarashigwa amabati, aho hose hari vide, turahakweretse mu izina rya Yesu. Turakweretse aho hose ku ruhande, turakweretse hatarashika isima. Turasenze ngo mu izina rya Yesu, wewe Imana ikuruvoya, izina ryawe ni Jehova Yire, Imana itegekanye bikenewe no mu mwanya ukwiriye ukabikora. Turakweretse isima yo kuri podium, turakweretse amabiro, turakweretse studio, turakweretse imigambi yose, ibyo dushaka kubaka ahantu kugira ngo dushigikire umurimo wawe, kugira ngo twubake ubwami bwawe Mana. Turasenze ngo databuja ucishe inzira aho zitari. Ijambo ryawe riravuga ko ufise ubwo bushobozi, rero nabigaragaza kandi turabizi nidukekeranye. Nucishe inzira aho zitari, haboneke uburyo bwinshi bushoboka kugira ngo mu minsi mikeya ahantu hose hubakwe neza. Databuja kugira ngo abantu bawe, ubwoko bwawe bubandanye kugukorera Mana, nk'uko tugenda tubibona inzara n'inyota bafise yo gukora yo kubaka ubwami bwawe. Ingene aha hantu hahuza abapastori bavuye mu mice itandukanye bakaza bafise umutima wo kubaka ubwami bwawe. Turasenze uwera w'Isirayeli, turakweretse umukozi wa Pastor Saiba, turakweretse ishengero n'abarongozi bose, turakweretse n'abapastori bahuriye mu muryango wa APD kugira ngo databuja mu izina rya Yesu, data babandanye kuba umuco n'umunyu muri kino gisagara. Uyu munsi twumvise intahe zidasanzwe ku bijanye n'amakaye iri shengero ryashoboye gufashisha abakozi Imana batandukanye. Intahe zabaye mu miryango itandukanye, mu moko atandukanye. Data turagushimiye, turasenze ngo dushoboze kugira ngo uduhe byinshi bishoboka, kugira ngo natwe dutange byinshi bishoboka. Ibyo duhaye byose tubikoreshe ku bwami bwawe n'icubahiro cyawe. Turagushimiye rero kubw'uyu mwanya, turagushimiye kubihambaye, turagushimiye kubidasanzwe uri kurakora ahantu. Turashaka ko ahantu hazokoreka ibintu bihambaye, ibendera ryawe rikamanikwa, izina ryawe rigashigwa hejuru, izina ryawe rigahabwa icubahiro, abantu bakamenya yuko uri Imana. Turagushimiye rero, turagushimiye ku byabaye byose, kandi tukwizeye ko nibizoza. Turavuze mu izina ryawe n'iryubahwe, turavuze mu izina ryawe rishigwe hejuru, ubu niwe bitazoshira, in Jesus name. Amen. Hadi wasoja matunzo ya mabiro.
Sunday school. twafashinze hariya kugira ahaba niho tubika ibyuma tubikura hariya tubijyana mu isoko. Nabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Uyu munsi itariki 26 mu kwezi kwa kabiri 2022 aho ndi Nairobi. Nari maze iminsi ni Kenya, Nairobi, Kigali, Kampala mu bikorwa bitandukanye na cyane cyane byo kuba ku bwami bw'Imana. Kumwe na Pastor Saiba, aha turi mu ishengero rya Transformation in Nairobi. Tugo turaraba ibikorwa aho bigeze, turaba n'ibisigaye kugira ngo dusenge Imana nayo idushoboze kugira ngo iki gikorwa kize kirangire, kubera ko uri kuraraba novuga yuko aracyasigaye nka 50% y'ibikenewe kugira ngo igikorwa gishobore kurangira. So rero birasaba amasengesho ya buri muntu ya mwese. Pastor Saiba turabaye kazi. Mumeze neza? Ni iki mwotubwira ku bikorwa cy'Imana aho kigeze mu buryo bwa mpemu no mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umurumva mu nyubako no mu bindi bitandukanye. Murakoze cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, turabakunda kandi turabasengera. Turashima Imana kandi ko twongeye kubona umubyeyi wacu w'ishengero Transformation Church ari kumwe natwe. Turashima Imana. Ibyo rero inyubako aha niho tugeze kandi ibikorwa byinshi ni mwebwe mwabikoze. Imana ibaha umugisha kandi ibagire neza. Rero murabibona ibibuze kandi turizeye ko hamwe n'Imana zose bizogenda neza. Hama kuzerekeye iby'impemu bimeze neza kandi cyane, bimeze neza cyane, nuko gusa bikunze kugorana umwanya wo gusenga. Nk'ubu nka premidi batugora gusenga kuko haba hameze kumubona, kandi tuba twifuza umwanya wo mu ijoro waveye guhura tugasenga, ariko ntibishobora gukunda kubera ukuntu harangaye. So mu makeya nibyo Yesu abamugisha. Amina. Muterana kangahe mu gihe? Turaterana kwa Mungu, tuba turi ngaha ava midi, ariko tuba twifuza ko na midi terana, ariko ntibidukundira kubera ukuntu hameze. Baca dukorana kandi no kuwa gatatu mu masengesho yo kwirirwa, tuba turi ngaha kuva saa 3 gushika saa 10, kandi tubona ikibanza cy'Imana. So ubu rero ntibushobora gukora vuye kubera uguruye dukunda tunavyemera.
kandi n'ibindi bihe bitandukanye biragora kubera imvura cyane kubera imvura kandi tukaba twifuza n'ahantu ho kwakirira abantu tuba dufite abantu bifuza ko tubasengera bifuza ko tubaganiriza bikatugora uburyo dushobora kubikora nabyo biri mu byo dusengera kugira ngo Imana iducire inzira kugira ngo tugire bino y'ishengero byo bidufasha mu kwakira abantu. So hagiye twafashe contrat y'imyaka ingahe? Imyaka itatu. Yes, imyaka itatu. Kandi haciye nk'amezi nka 6 dutangiye kubaka. Nk'amezi 6 dutangiye kubaka. Muri Canada muri transformation turabashimira kuko ibikorwa muri ko murakora murabibona n'ubu bariko bitegurira ibikorane ntibyashobotse ko jembana nabo muri ibyo bikorane kubera ko uyu munsi ntegezwa gutaha ejo mu mwanya uri imbere maba naha ejo nkabandi muri Canada. So ariko murabona ibikorwa byinshi uko byakozwe natwe twagenda dufata umwanya wo kuganira wo gusenga kugira ngo turabe ibyo Imana ibandanye ikora kandi nko muri Kenya hoho ni byinshi Imana iriko irakora mu buryo bwo kubaka imitima y'abantu gusana imitima y'abantu no gukomeza abantu mu byo kwizera. So ico no saba Pastor Saiba nuko mubandanya musenga kugira ngo natwe muri Canada Imana itwugurure umwango ariko natwe tubandanya dufasha kugira ngo n'imiburiburi ahantu murazaharangize mu minsi mike ishoboka kuko si byiza yo kwishengera gusengera ahantu hanze gutyanye haje umuyaga haje imvura kandi natwe turashimira ko namwe twarabonye ingene mugenda mwitanga mugakora mukagwana kugira ngo iki gikorwa gishobore kubakika. So kuko ari abantu muri Afrika benshi birashika n'ahandi kumbura batari muri Afrika abantu banebwa bari mu gikorwa bakanebwa bibaza ko ibintu byose ari abandi bazobibakora ariko turashima iyo turiko turabona abamama abapapa abana buriko mena amabuye kugira ngo mushobore kuba igikorwa Imana yabahaye. So nibaza yuko mu majambo make nimba atakindi wongera ko sinzi icyo nokongera ko kubashimira umutima w'urukundo ufise ibyo dukorera natwe bose dukorera n'abantu tumaze kubaho benshi cyane cyane muri Afurika kugira ngo babashe gutangura umurimo w'Imana usanga bitaba byoroshye. Ibyo rero dushishikare gusengera no kutuba hafi mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'intego nuko Yesu abamugisha kandi abagire neza. Kandi ikindi shimira Imana nkashimira transformation muri Canada na Pastor Saiba ningene ngaha hariho ubumwe budasanzwe mu bapastori bari mu mashengero atandukanye n'uyu munsi ariho turi kumwe turiko turaganira ku bijanye no kubaka umurimo w'Imana no gukomezanya nk'abakozi b'Imana. So umwe mu barongoye wa pastori yari yaje twirigwanye turaganira mu vyerekeye umurimo w'Imana no kubaka ubwami bw'Imana. So ivyo rero ni ibintu bikomeye kenshi ndabizi ko mugira ibikorane amashengero atandukanye abapastori batandukanye ku buryo n'uyu munsi muri raporo bampaye nuko hari abandi bapastori bamaze gusaba kugira ngo babe mu muryango wacu harimo abapastori batandukanye kandi amashengero menshi atandukanye abapastori batandukanye. So ivyo rero ni kubera amasengesho yacu yanyu hamwe n'ibikorwa Pastor Saiba yagaragaje ngahi Nairobi n'umutima w'Imana. So nivyo rero ni ibintu byo gushima Imana hanyuma nibaza ko abantu twabandanya dusenga turindiriye umwanya w'Imana. Imana irashoboye abantu turabari imite rimwe na rimwe twifuza gukora byinshi nk'ibi bitandukanye ugasanga ikorwa kibaye kirateba gatoya ariko rero na cyane cyane ibisumba ibindi n'ibikorwa by'Imana dukora ahantu ari ubwiza bw'Imana namaze kubishingira nahe abantu benshi bamaze kubishingira ni mu buryo bugaragara mu buryo bufatika. So mu majambo make rero nivyo reka
ushima Imana, ubwira Imana imitwaro yawe nka pastor n'ishengero, hanyuma nanjye mbeze nshime ya kadusenga Imana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunalisifu jina lako na kulitukuza mara tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi katika baraza la watumishi wa Mungu, tukiwa pamoja na mtume wako, jina lako libarikiwe. Hadi sasa Bwana, tukiwa hapa hekaluni kama kiongozi, Bwana tunaomba uendelee kujidhihirisha kama Mungu, na katika hayo jina lako liweze kutukuka katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tazama yale yote ambayo bado yanahitajika. Wewe ni Mungu ambaye usiyeshindwa. Wewe ndiye ambaye umeweza kuwa pamoja na Meshaki, umeweza kuwa pamoja na Shadraka na Abednego, na nguvu zako zikaweza kuonekana kwa wale ambao bado hawajakuamini. Bwana wa majeshi, twakuita ili uweze kuonekana katika yale ambayo Bwana hajawezekana, ili jina lako liweze kutukuka katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea kila mmoja ambaye Bwana ameweza kufanya jambo katika ufalme wako. Bwana uweze kumbariki, uweze kumtenda mema, uweze kumuinua, uweze kumjali, mkono wako ulio hodari uweze kuwa juu ya maisha yake. Asante kwa kuwa ni mwema, na sifa na shukrani kwa Mungu viendelee kuwa vyako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Haleluya. Turagushimiye kubw'iki gikorwa cy'ishengero gihinduka kiri muri iki gisagara cya Nairobi. Turagushimiye kubyo umaze igihe uri kurakora ahantu, abakiza, abariko barakizwa, abariko barubakwa mu buryo bwa mwemu no mu buryo bw'umubiri. Turagushimiye ku bikorwa bitandukanye wagiye ushoboza ishengero rya Transformation muri Canada kugira ngo iki gikorwa gishobore kubaho, iki gikorwa gishobore gukomera. Turakweretse aho hose hatarashigwa amabati, aho hose hari vide, turahakweretse mu izina rya Yesu. Turakweretse aho hose ku ruhande, turakweretse ahatarashika isima. Turasenze ngo mu izina rya Yesu, wewe Imana ikuruvoya, izina ryawe ni Jehova Yire, Imana itegekanye bikenewe no mu mwanya ukwiriye ukabikora. Turakweretse isima yo kuri podium, turakweretse amabiro, turakweretse studio, turakweretse imigambi yose, ibyo dushaka kubaka ahantu kugira ngo dushigikire umurimo wawe, kugira ngo twubake ubwami bwawe Mana. Turasenze ngo databuja ucishe inzira aho zitari. Ijambo ryawe riravuga ko ufise ubwo bushobozi, rero nabigaragaza kandi turabizi nidutekeranye. Nucishe inzira aho zitari, haboneke uburyo bwinshi bushoboka kugira ngo mu minsi mikeya ahantu hose hubakwe neza. Databuja kugira ngo abantu bawe, ubwoko bwawe bubandanye kugukorera Mana, nk'uko tugenda tubibona inzara n'inyota bafise yo gukora yo kubaka ubwami bwawe. Ingene aha hantu hahuza abapastori bavuye mu mice itandukanye bakaza bafise umutima wo kubaka ubwami bwawe. Turasenze uwera w'Israeli, turakweretse umukozi wa Pastor Saiba, turakweretse ishengero n'abarongozi bose, turakweretse n'abapastori bahuriye mu muryango wa APD kugira ngo databuja mu izina rya Yesu, data babandanye kuba umuco n'umunyu muri kino gisagara. Uyu munsi twumvise intahe zidasanzwe ku bijyanye n'amakaye iri shengero ryashoboye gufashisha abakozi Imana batandukanye. Intahe zabaye mu miryango itandukanye, mu moko atandukanye. Data turagushimiye, turasenze ngo dushoboze kugira ngo uduhe byinshi bishoboka, kugira ngo natwe dutange byinshi bishoboka. Ibyo duhaye byose tubikoreshe ku bwami bwawe n'icyubahiro cyawe. Turagushimiye rero kubw'uyu mwanya, turagushimiye kubihambaye, turagushimiye kubidasanzwe uri kurakora ahantu. Turashaka ko ahantu hazokoreka ibintu bihambaye, ibendera ryawe rikamanikwa, izina ryawe rigashigwa hejuru, izina ryawe rigahabwa icyubahiro, abantu bakamenya yuko uri Imana. Turagushimiye, turagushimiye ku byabaye byose, kandi tukwizeye ko nibizoza. Turavuze mu izina ryawe niryubahwe, turavuze mu izina ryawe nirishigwe hejuru, ubu niwe bitazoshira. In Jesus name, amen.
amasoje amatuze amabiro. Yego. Aha ni dushaka Ça les sans discours. twafashinze hariya kugira ahaba niho tubika ibyuma tubikura hariya tubika mu
Rega pasi. Mu myaka umaze muri minisiteri ariko umaze imyaka ingahe? 20. Ni igiki wakunze mu murimo w'Imana? Icyo nakunze ikindi igihe cyose iyo mbonye abantu bariko barakira n'umunezero wanjye abindi ibyo bintu bimpa kwihanganira bimwe bimwe kugenda umunezero wanjye asenga kumva ko umuntu ahindutse kumva ko ni igiki cyakugoye muri minisiteri? cyangoye ni ikibazo cy'uburyo kuko ndifuza kugira igikorane cyo kubiteza usanga hari ibikenewe bijyanye n'amafaranga usanga ntashoboye kubona ikibazo so hari ibintu byinshi cyane nifuza nk'ubu ibyo ndiko ndabona muri transformation cyacu muri Kenya birarenze ariko tubise ku buryo bikanga intambara wagiye uhura nazo cyangwa uzibona mu intambara ni nyinshi cyane nagiye uhura nazo n'ubu ndazibona ariko ugomba cyose bigenze neza bisigura yuko haba hari ikibazo. Kubera iki washimye kuza gukorera muri Kenya uri umurundi mu ishengero kwa Abarundi abanyarwanda n'abakenya rimwe na rimwe hariho abakenya muri Ego n'abakenya kuki wahisemo ukava mu Burundi ukaza gukorera igikorwa ngaho? Murakoze cyane igihe n'abakongomani umugabo n'abakongomani murakoze cyane kutubaza icyo kibazo igihe twashika ino nakengera umutwaro wo gushyiraho igicaniro kuko nabonye bene data b'abarundi ndetse n'abanyarwanda n'abanyamurenge n'abanyakenya mbona cyane cyane abo tuvuga ururimi rumwe mbona hariho ukuntu bimeze iyo umuntu ari mu gihugu habaho kwidegereza cangira umutwaro wo kugira ngo ushireho igicaniro cy'Imana kugira ngo babone uburyo bashobora gusenga Imana ibafashe ntibazoroshe igihugu cyoroshye uburyo bwo kubaho rero hariyo abashikino bakabata umutwe bakabacanga ariko bakize ntakirabereka kubera ko ari beza kandi tumaze kubatiza abatari bake turabona intahe zitandukanye nowe mugambo ufise nka pastori na Église de la Transformation i Nairobi mu myaka itanu reka dufate itanu mu myaka itanu turifuza yuko ishengero rya Transformation cyacu Nairobi muri Kenya tuba dufise ikibanza cyacu kuko nk'umupastori naho turi mu nyubako biraruhisha ariko nguma mparura yakonje ntiyahera tugaca twimura za bikorwa twakoze ibyo bikampa tudasinzira so ndifuza yuko mu myaka itanu tuba dufise ikibanza kandi ngaha baragurisha cyane n'ubu ibihumbi 50 by'idolari 25,000 n'uwo mutwaro mfise ndawufise sindyama buri gihe cyose iyo dusenze nk'abarongozi umutwaro aho rero no gusenga amano igatibuka cyane si ugusenga no turasenga nibwo buzima so ni ukuvuga icya mbere ni uko Imana ibaha ikibanza kikaba kwanyu, icya kabiri amama itanu icyo ni icya mbere icya kabiri abantu baza
ko tugize ikibanza cy'ishengero gishobora kuba inzu imwe cyangwa zibiri zo kwakira abashyitsi bafise ibibazo nk'ibyo. Uwo ni uwundi mutwaro dufise. Ikindi nacyo turifuza ishure rya Bibiliya rya Transformation Church, kuko hariyo amashengero menshi ariko by'ukuri ugiye kureba inyigisho usanga umuvugabutumwa ni umupastori yego, kandi ugiye kureba ugasanga afite umuhamagaro ariko ubumenyi ugasanga ni buke. So uwo mutwaro nawo turawufise kugira ngo Transformation Church muri Kenya ibifise ishure ryo kwigisha no gutegura abakozi b'Imana. Uwundi mutwaro dufise Transformation Church, hariho imfubyi zihari, hariho n'abapfakazi bahari baba bakeneye ubufasha, ariko ugaca usanga rero umutwaro barawutanga kuko nta buryo buhari bwo gufasha abo bantu. N'abazobona iki kiganiro bafise uwo mutwaro uwo dufise, abaze batwakure kugira ngo turebe ukuntu dushobora gufasha abo bene data bari muri ubwo bibazo. Hariho n'imfubyi ibyo nibyo bibazo cyangwa se umutwaro ufise abakozi b'Imana bayoboye Transformation Church mu gihugu cya Kenya. So Pastor, Imana igumugisha, ibikorwa muriko murakora ibikorwa bigaragara, babizi ko kenshi mba ndi ngaha ndamaze kubibona, ndazi intahe yawe, ndazi ingene aburongoye bagufata iyo bakuvuga ko biza apana bihi. So ivyo rero nibyo gushima Imana. Asigaye nk'uko wabivuze, reka tubandanye dusenga Imana, tureke Imana nayo ibandanye ikora nk'Imana, kandi ndizera yuko iyatanguje iki gikorwa nizo gisoza. So Imana igumugisha. Asante, murakoze. Hama mudusengere. Mu kwa kane turafise mariage ngaha isengero, mu kwindwi turafise mariage, mu kwicumi turafise mariage, mu kwicumi na kabiri turafise mariage. Wow, kumva ko isengero riko rirakora. ni umwaka w'umugisha. Ni umwaka w'umugisha, kandi abasore bacu abatuzaniye ziva hanze. Wow, kumva ko isengero riko rirakura. So mudusengere, biba byoroshe izo manza, uburyo bukurikirana n'ibikorwa by'inyubako n'ibindi bifise biba byoroshe, ariko hamwe n'Imana twize kubikorera. Amen. Asante.